akenshi tumenyereye ibijyanye n'ibikorwa by'iterambere biza mu buryo butatu: uburyo bw'ubuhinga, bumenyi, amafaranga, tukaca dushiramo n'ibikoresho. Ariko la dimension spirituelle mu bijyanye n'ibikorwa byo kwiteza imbere ntituyigisha. Iyi dimension spirituelle ni ikintu gikomeye cyane abantu batazi. Harimo amarshe azanwa n'amapratike spirituelle atazanwa n'ubumenyi. Ibyo rero niko navuga ati ibyo abajene ntabyo bazi. Ukibaza ati mega kubera iki iya entreprise yaronse iriya marshe igiye nayo itaronse. Ariko ndavuga ibi hari ababacu bashobora kwiyumva ati ibyo spirituel ubwo si ibintu bibi, ibyo si ibintu by'abangirigiri. Ariko nimba ari ikintu gihari, mwumve ko le domaine économique, le domaine entrepreneurial, c'est pas un domaine physique, c'est un domaine spirituel. Umuntu w'umukene wa mbere nta rufuko rw'ubukene agenda. Umukene wa mbere ntaremerewe mu buryo fiziki. Umukene wa mbere nta kintu tubona kigaragara yikoreye, ariko tumuraba tumwita umukene. N'umutunzi wa mbere uri muhura mu ibarabara yambaye atanu 11 afise mu mufuko. Nta kintu kimutandukanye n'abandi kiri fiziki. Ariko dans le monde spirituel yiwe afise poids nini cyane. Nuriya mukene wa mbere monde spirituel yiwe iri mu kinogo kinini cyane. La dimension spirituelle nayo rero tugomba kwiga ingene iduga. Kubera iki tuvuga dimension spirituelle? Vision sico kwerekana mu vision, ariko n'igicapo ubona cejo. L'habilité kubona ejo si ubwenge bubona ejo. Hama baraje bakubwiye ati hewe uzi yuko ibintu byawe byapfuye. Degré spirituel ni itumika uwo binegrija ukabigira bitoni nk'ugware AVC, hanyuma ukabandana. Bavuga turazi ko ibi bidashoboka, umutima wawe ntubyakire ukemera ati birashoboka. Kubera iki bishoboka? Nuko ibyo bakubwiye biri munsi cyane, ubushobozi bwabyo buri munsi ya dimension spirituelle ufise. Kubera iki umugambi w'imiliyoni 100 utowemera, utowucisha mu byiyumviro byawe? Ndakubwiye ko mvuze umugambi w'umuriyaridi woco ndaba ukambara ati wewe, no kubera yuko dimension spirituelle yawe ni compatible n'iyo somo. Aho rero ibyo ni ibintu tugomba kuganira cyane ku buryo umuntu amenya ati ibi ndimwo bukene ndimwo burya ni dimension yiye ndiko ndakorera. Ni kiye cyane nabo. Ese n'ubumenyi, ese no kubura amahera cyane n'ibyiyumviro byanje mfise biri hasi bidashobora kwambraza ibyo cyane kwakira iryo terambere nifuza. Ako na kambere niye ku kakabiri n'akantu kajyanye n'ubushobozi bw'ibyiyumviro dufise. Ibyiyumviro dufise umuntu wese ubona kukuntu ibintu byose tubona ni ibyiyumviro by'abantu. Iyi mikoro n'umuntu yayimviriye, ikamera n'umuntu yayimviriye, itara n'umuntu yayimviriye, imeza n'umuntu yayimviriye ayiha design imeze gutya, intebe n'umuntu yayimviriye ayiha design imeze gutya. Hama ahantu twicaye ntihamyeho ntihahozeho, hari umuntu yahimviriye aha plan imeze gutya. Ikintu cyose ubona aho uciye hose ni icyiyumviro cy'umuntu. Ariko hari abantu biyumvira ariko ibyiyumviro byabo bitagira impact, bitambara umubiri, bipfira he? Kubera iki tubona hari abantu biyumvira ibyiyumviro byabo bikaba implement bikaja habona,
kubera iki hari abandi biyumvira mugo ivyiyumviro vyabo umenga n'amazi atagira ubushobozi adashushe adakanye murabibona ubwo buzima ate uwo muntu baba banganya imyaka hari umuntu w'imyaka 30 yiyumvira n'undi imyaka 30 yiyumvira mbere wanashaka wa wundi w'imyaka 30 yiyumvira ivyiyumviro byiwe bikaja ahabona usanga atana amashuri menshi afise usanga atana amahera menshi afise usanga no mu byo social ari imfuvyi mugo basanga ari yiyumvira ivyiyumviro byiwe bikaba implementé kw'isi wa wundi nawe ari yiyumvira mu ivyiyumviro byiwe nta impact bifise uwo muntu mwumva ko abantu babiri batandukanye turifuza urwaruka rwiyumvira ariko ivyiyumviro vyabo bikaba implementé kw'isi urwaruka rwiyumvira ariko ivyiyumviro vyabo bikabapfiramwo ngo umugabo apana imigambi oyazi umugabo ntapana imigambi umugabo apana intahe umugabo ntapana imigambi ibintu bye ukwiyumvira mugasanga umaze imyaka 5 mu bukene nazi nyine mumeze kandi wiyumvira ivyiyumviro vyanje bigenda gute bibuzwa n'iki kugira ngo bigire ubushobozi nimba abandi babiyumvira bikavamo mikro nimba abandi biyumvira bikavamo igitumbura nimba abandi biyumvira bikavamo indi ubuyi nimba abandi biyumvira bikavamo ikiraya none nanje ivyiyumviro vyanje bivamo iki vyogenda gute ivyo tuzobiganira cyane gute ivyiyumviro vyogeye gute naki maze ko association kugira ivuke n'iciyumviro runaka umugambi runaka ubeho n'iciyumviro runaka ikintu kana cyose kugira kibeho n'iciyumviro kubera ko hari abantu none bafise ivyiyumviro bifise ubushobozi n'abandi bafise ivyiyumviro bitagira ubushobozi ukaba uri muri abo bantu bafise ivyiyumviro bavuga ati je ndiyumvira ariko ndabona umenga ivyiyumviro vyanje nta bushobozi bifise eko bi possible no muti wawe kwiga ibi n'umuti ukomeye cyane ukamenya ati jewe ingene mbayo niyumvira ariko ivyiyumviro vyanje birakeneye renforcement nari kubabwira bituma ivyiyumviro bitagira ubushobozi ngaho karibu mu conference ya December ni November mu mwezi November ivyo vyiyumviro bitagira ubushobozi babwiye impamvu bamwe dufise ivyiyumviro bitagira ubushobozi ica gatatu twifuza ko abantu bamenya n'ijambo twita entreprise uruganda jewe kw'ishure nize kaminuza bambwira muri domaine gestion des affaires kimwe mu byo twize hari definition d'entreprise. Définition d'entreprise batubwiye ngo c'est une unité économique qui produit des biens ou des services pour les mettre sur le marché afin de réaliser un profit. Il y a une définition imwe nyinshi za entreprise. Kubera ari unité économique, ico kintu ngo unité économique no kubera kugira ngo utanguze entreprise il faut investissement. Sibyo? Il faut investissement. Cyo gituma avuga ngo c'est une unité économique. Iyo investissement shakuba ari umutahe wegeranije mu buryo runaka ngabo kugira entreprise ibeho il faut investissement. Achavuga ngo c'est une unité économique qui produit des biens ou des services. Kugira entreprise ibeho eza kuba produit ishize ku isoko cyangwa service ikira propose. Mugabo rero tukigira ikibazo kubera iki abajene benshi cyangwa abantu benshi badatanguza ama entreprise baca baba bloqué kuri niveau économique. Cyangwa ati nta mahera afise yo gutangura entreprise, yo guproduire ya service, yo guproduire ya produit.
ariko ndashaka ndababaza umwana akivuka kuva gisama mu nda kwa nyina atangura guhindura ibyo yahoraga agifise deja aho nyine gupimisha imbanyi amafaranga yatangwa kwinjiramo ama-examen amafaranga yatangwa kwinjiramo turageza havutse amafaranga arambaye nyina kugira aje Zategerezwa kurya hama arakuze ageze gutangura ishure hari ibikorwa bitari bike bitegerezwa gukorwa kugira umwana yige hanyuma aragiye ku ishure uyu baraterereye kugira ngo uwo mwana agire icyo aronse agire icyo avuyemo murumva ko ari investissement ngaha murumva ko ari investissement y'irakorwa kandi monetaire ijyanye n'amafaranga umwana arakwiza imyaka 30 arya yambara birashira ko amagara yiwe ameze neza birashira ko yararafunguye ariko agakwiza imyaka 30 adashobora kwinjiza ibihumbi 100 muhira mu gihe iyo investissement twari kuyishira ku gakwavu cyane tukorora inkoko iyo investissement iko rentable gusumba ivyo muca mwumva ivyiyumviro vy'umuntu kubaho ari inconscient ya rentabilité yiwe imwe nashobora kubaho ivyo bituma kandi rero n'ababidukorera kandi rero badutahura umuntu akaba atunze umuntu w'imyaka 30 muhira kandi akamugaburira akamusaba amahera ya bisi nego akabitahura vraiment nkaho Umuhinga ni ibintu bisanzwe ariko nukudatahura iyi jambo entreprise nta muntu n'umwe arera umwana akure atifuza ko yotera imbere kuko bavuga mu Kirundi ngo urukwavu rurakura rukagira iki umwana ikibazo mfise abavyeyi no munsi bafise ubushobozi bwo konka abana babo ni bangahe